maze kumutsinda inshuro zitatu bashika kwitongo turabibikanije duhana umugongonya aravuga nkavuga umwe wese akumva ibyo vuga ntoye izo nomero nashaka uno munsi narayimvuga nti ncagenda mu bushikiranganje no nawe yarutwaye nta mwana nabwiye nta mubanye nabwiye nta cepfo ca mbere mba mfise irihondera amayinite ndayabura kumbe n'Imana ibishatse ndaryama nyene numva ari kuzinduka mu bushikiranganje ncanza kurondera umuntu azohantwara arankundira aranyemerera naciye njyama sinziriye nca ndota ikinogo kiri kwimbaho zegamiye inzu ndavuga nti Imana yo ntoya ubu nca ngenda gusenga kuko iki kinogo aha ndondera ko araha nyene nca ngwa mu nzira abana babura ingene bandonka babura ingene bandonda no utora telefone mu mufuko atamayinite ariyo ntabwira abana none nciye numva ijambo ry'Imana rihuriranye niyo nagiranje Imana urumva yantabaye yankundiye impebesho naringiranje inzana mu ngoro y'Imana mumfashe gukomera amashi Imana ndungutse gose Imana ihabwe cyubahira amashimwe yanje no kuvuga nibyo murakoze amen. Ngomba gushimira Imana ku byiza yankoreye jewe nahaye akazi umuntu kuko ntasanzwe fise amagara haba umwana wanje asezeraniye yuko azoza arampembera uwo mukozi aje aca duhisha no twese n'abuzukuru banje babiri na jewe turi birya twese tumaze kurirya twese hanyuma jewe ndagwara ndamererwa nabi nabo buzukuru bose turagwara turayoberwa ibyo tugwaye hanyuma nje imbere y'Imana ndasenga senze Imana ndabazana hajya kwa Jackson baraduha imiti hanyuma turakira wa muntu avuye iwanje ubwo nyene naciye mbona mugenzi we aciye yaza ati nkabijya bitoke biri mu kigo ndabikugurire ndamubwira ati je binguriye nanone nikeneye udufaranga twihembure n'abana tuze turinywera n'agafyufyu mbona twarigwariye twarageze kure hanyuma cambwira ati wa mugore Serafine yahora akora hiwawe wari wamwemereye amafaranga yapfuye mwijoro acarapfa bavyutse umugabo wiwe asanga yapfiriye mu gitanda atagwaye twarakize Imana iradufasha n'abuzukuru banje turakomeye tumeze ego niwe yari yaduhaye ibyo bintu Imana iciramuhamagara arapfa none twese turi bazima mpera amashima ndashaka kandi mukomera amashi uyu mwungere wacu araradasinziriye akirirwa adasinziriye kubera twebwe je n'ukuri ndashima Imana cyane ko nariko ndagendagenda n'amaguru y'iwanje je naragwaye ingwara itoroshe cyane kugira banzane gushira ku moto baraterurirako kunsubizako baba buterurireko nari ngoye n'ukuri ruhande gose ibyo ntivyari byoroshe ariko Imana yo mwijuru yo ngaho kwa kino gicaniro narasenze ndaza baransengera baranyitwararika ndashimira kandi aba bakozi b'Imana bari ngaho ndabasabye mu bampera amashi nukuri baragize neza baranyitwaritse kweri nkuko bitwarika abandi baransengera nyabishetani bihava ivuga ati umva aha hantu waje ntaje mugati ndakuvunagura ntuzotujyana nweri naraye nyoye ifantazi ibiri n'ikinyama kimwe naraye ndakiriye urumva amafara navuze ati reka nk'abiri yonyene kuko nkanywa 3 bizohava byanka ko nzindura aha hantu hanje aha hantu nyene mbona hajya nyene mbona Imana yankuye ndavuga ati reka buke nze gushimira Imana bene data nukuri ubu narakize nudusigaye n'utuntu nyene dupfa gufyefyeta nizere no musi ko bakora ko nejo nzosubira ruguru twakize amen nukuri mumpera amashi Imana hari akantu nasezeranye muvyeyi kwibona nenzoba ndi ngaha jewe n'umugabo wanje nzomuzana mpaka yavuze ati ndinda kuzoza azoza nyene asengere ngaha kandi Imana yo mwijuru yatumye nkizwa nabanyene mu izina rya Yesu azova ngaha yakira umwami Yesu uko ndakize Yesu ashimwe cyane nagomba nsabe bamfashe gukomera amashi umwami Yesu
ngerageje gukoresha umwanya muto, jewe nyene mpagaze ngaha imbere y'iri shengero, sinitahuza, ndashimira Imana muri uyu mwaka, sinitahuza yuko nokwakira umwami n'umukiza akambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ubu rero nkaba nshimira umwami w'abami Yesu Kristo, narahevye ingeso mbi zose nagenderamwo, sinitahuza yuko noheba ibiyeri, na cane ariko wanywa ibiyeri nkumva umutima uragurutse, nkumva umenga ntakadiyeyo, niho buhungiro bwanje. Ariko ubuhungiro bwanje ubundi nabonye ahantu, nabonye umuryango ninjira. Yesu ashimwe cyane. Nkabashimira Imana ivyo gusa. Yesu arambona, arabona ko namuhungiye ko, ndamusaba iminsi yose anshoboze kwama imbere yiwe nanje, kugira ngo ivyo nkenye n'ivyo nkeneye azoba bibona. Imana yankoreye, nari mfise umwana natunze kuva mu buyoya, ariko ubu yari umuyabaga nyene, urumva nanje nazanye n'ingwara, iyo ngwara ikaba itarandekura, uwo mwana agaca aguma aberabera. Nca ndatabaza abasenzi ba hano, ntimuntabare mperereze isengesho uwo mwana. None haciye iminsi ibiri uwo mwana aje kumbwira ko aronse akazi keza cane k'ubuganga. Ndakengurukira Imana, abumvise ugushima twanje, Imana ibahezagire. Amen. Amashimishe kumwami wacu. Imana mashi. Mumpera Imana n'umungera Imana yaduhaye n'abakozi b'Imana ba hano bose. Jewe ikintu nagomba gushima Imana, naguma nshimira mu mutima, ndashima, ariko mbonye no haguruka nyene Satani kabona ko nayigaragaje. Jewe naragwaye kuno kuboko, uku kuboko kurambabaza gushika aho ntaryama, kwari kwaboze naje kukanukira. Ndaza ngaha baransengera, naha kumukozi kumwungere naragiye kabiri, ndaguma mbandanya mu masengesho. Abantu barambwira wowe uko kuboko utakujanye ku mudogitera kubage, reka turaba ayo masengesho yanyu uwizeye. Ndashimira Imana rero ko bansengeye kuno kuboko kugakira, ntagiye kwa muganga. Abari bareretse ko maramara, Imana yarantabaye, Imana ihabwa icubahiro. Amen, amen. Mana n'umwizigi barakoze. Yesu nashimwe. Amen. Ndabasabye abisengero mwese mu nkomera amasi, mu mpera amasi yo Mana n'uwo muside yadushigikiye. Nukuri jewe kugeza ku nweri ya mwakuyu, jewe haragera ku nweri aho nkaburi yonja niyo nova nkaguma ndyamye mu nzu, hanyuma mpagurutse naho nkaja mu bapfumu. Mu bapfumu niho nari mfise, niho naronka abantabara, nkirirwa ndyamye n'imisi 3 yose. Naho nyene hano nashika kwibarura nkaryama n'uruguru rwose rwarabyimbye rungana iyo ntebe. None kugeza ubu munsi rero iyi nweri n'ukuri Imana yarangiriye neza, ishitse narashitse ahantu hisumbuye. Mukomera amashi yo Mana n'ukuri yashikanye mu bice byino, kandi ukuntu yashikanye ino niyo nyene. Jewe nari nazindutse nja ku mugenzi, hanyuma izo nzira zingene waje n'ibikenewe kazima gusa yagushikanye. None ubu wumva none rero nihabwa icyubahiro. Ubu jewe ndumva ndi muzima, kandi iyo Mana yampezagiye. Jo naraje nje mu misa, ngeza aho haruguru turahura n'umwana angana n'abanje, mbona rengusa aratwenga arandamutsa ngo n'amahoro gabibi, nti ni sawa, ngwego ngo Yesu nashimwe. Asharirenganira, ndaza nyene shitsa ndaraba, ndaronka nishimwe nsikanira Imana. Nongere ejo niriwe ku buntu, wa muvyeyi ati ku buntu, ejo niriwe merewe neza n'ibyo bintu umwana yambwiye. Imana yampeshaga. Umwami wacu Yesu amahabwe icyubahiro cyane.